kugara imbibe buhana n'u Rwanda atanumwe bugishije inama Uburundi bwarahonyanze amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Igihugu cy'u Rwanda hamwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko baridogera iyo ngingo ibuza umwidegemvyo abanyagihugu bo mu karere. Emile Nibasumba yabiduteguriye. U Rwanda ruvuga ko rwamenye mu binyamakuru ibijanye n'uko Burundi bwuga imbibe buhana n'ico gihugu. Mwitangazo yashize ahabona kuri uwa kane, leta y'u Rwanda ivuga kandi ko iyo ngingo ibabaje izotuma hadasubira kuba umwidegemvyo w'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu bibiri, kandi ko biteye kubiri n'amasezerano y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Bimwe mu bivugwa muri ayo masezerano y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo y'104 nuko abanyagihugu bategerezwa koroherezwa mu kurengana ku mbibe, kureka imbibe zikaguma zuguruwe amasaha 28 kuri 28, gushiraho amategeko ahuye mu bijanye n'akazi hamwe no guhanahana abakozi bakorera mu bihugu bigize umuryango. Kuri uwa gatanu umunyamabanga mukuru w'akarere nawe nyene yaneguye ingingo yarayifashwe n'u Burundi n'ahataduduriye ko. Mwitangazo giwe Peter Matuki yibukije ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko washinzwe kugira ngo utume cyane habaho imibereho myiza y'abanyagihugu bari mu bihugu biwugize. Peter Matuki ati habayeho impari canke kutumvikana kw'ibihugu bibiri canke birenga bigize umuryango, hari urwego rwo gutatura amatati kandi gwubahiriza ubwigenge bw'ibihugu. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango acasaba ibihugu biwugize gutorera inyishu ingorane bifise vyubahirije akarangamutima k'amasezerano na cyane kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza hagati y'ababanyi. Peter Matuki aheraheza itangazo avuga ko ariko arasaba ashimitse ibiro vy'urongo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango kurondera inyishu idaciye mu ngimba igihe cyose hadutse amatati hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Arakoze Emile Nibasumba. Abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'u Burundi babona ko ingingo yo kugara imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda izobagirira ingaruka mbi ku bwabo n'umubano uca utosekara biturutse ku nyungu z'akagwi k'abantu kari kurushi. Basaba leta y'u Burundi kwikubita gashi ikugurura imbibe ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Humviriza mwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA. Ingingo leta y'u Burundi yarayifashe kugara imipaka y'u Rwanda n'u Burundi, ingingo torohereza twebwe abanyagihugu n'abatoyi. Nazi namwe yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibanyi, uretse n'ivyo no gusumirayo twasumirayo. Rero ibi bigarutse gutosekaza umubano wari hagati y'abanyagihugu b'u Burundi hamwe n'abanyarwanda. Leta rero y'u Burundi yoraba igasubira ikikubita agashi yugurure vuba bwango atagisaze iyo umubanyi niwe muryango ibihuza n'izindi. Twamaze kwinjira mu karere hariho ibivanga abarundi bakemera mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bagatwakemera mu Burundi. Iyo rero bita ariko birashoboka imigenderanire yahungabana bigenda nabi rwose. Nyene ibihe bya politiki hari igihe usanga ingingo zafashwe nk'uko, ariko kenshi na kenshi izo ngingo za politiki usanga zifatwa ku nyungu y'umugwi mutoyi cyane abari ku butegetsi. Ari ingingo mbi cyane ikora kubera mu mugongo umunyagihugu muto kuko turahombera cyane rwose. Bizumvikana ko bashobora gufata ingingo iyo nimba ari ibicuruzwa nimba ari imigenderanire turadusanganywe n'abanyarwanda byose bica bihagarara. Sanzwe turagira ingorane zikomeye kuko bo b'amafaranga bararunze nta ngorane baza bakagira. Rero muraho kwisubira ko iyo ngingo ihagarikwa. Ibindi bintu binyegeje kuko byumva ngo bwa mbere nta kintu kirekire berekana cyatuma bugana imbibi. Ibisigaye inyungu z'iwabo bakubene igihugu twe twahomba kubera twagendanira inka zacu zegereye imipaka y'u Rwanda zashora utunaturiya mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuhombe kuri leta ubundi ni kuri twebwe gihugu. Ariko leta y'u Burundi yo yongera ngo inyungu bafite ni iz'umuntu si iz'igihugu si iz'abenegihugu. Turakemeranira kubona nk'ubu igitoro kirakena, abegereye imipaka bagaheza bakaja kugisuma aho hakurya ubuzima bukabandanya. Canke n'ibifungurwa aho nyene bava bagasuma natwe twagenda tugasuma. Hanyuma kandi tubagire yuko fiseyo imiryango nabo bakagira imiryango ino. Imigenderanire yumva yuko ari ikintu gikomeye. Ingingo nk'iyo ya politiki isohotse ni buri vyo bibonona nyene. Tukiri ngaho nyene abarundi bategerezwa kubanza kumenyeshwa igituma imbibe z'igihugu cabo zugawe ku
kuko aribo ba mbere bakogwa ko niyo ngingo. Byashikirijwe n'umunyepolitike Frederico Bamvugiyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Frederico Bamvugiyumvira abishikirije inyuma yaho leta y'u Burundi yaraye ifashe ingingo yo kugara umupaka Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Dukurikire Frederico Bamvugiyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Ikibazo cyo kugara imbibe ni ikibazo gihangaritse imitima abantu benshi b'abarundi canke abanyarwanda, eka n'abandi bose bitwararitse imibereho myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Kugara imbibe ni ingingo mu bisanzwe idashobora gufatwa mwene uko, yabwirizwa kumenyeshwa abarundi kubera ko nibo bafise inyungu bwa mbere na mbere, kuko nibo bajabukiye imipaka cyane cyane abarundi bari hafi y'imbibe z'ico gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. None iyo hafashwe ingingo mwene iyo, tubuza kumenya iyo ngingo ifatiwe iki, habaye iki, twokwitega iki. Mwene ivyo bibazo abafata ingingo babwirizwa kubanza kwibaza, kandi bagategera ko atari bariko barakorera igihugu cy'u Burundi n'abarundi beneco. Rero ntituzi igituma, kuko ntitwakimenyeshejwe. Bone rutakimenyeshejwe tuguma twumva ibihuha, tuzokurikira ibihuha, kuko umenga nta butegetsi buhari kandi bujejwe abarundi bubwirizwa kuza burasigurira abarundi ibi bihe biba bitoroshe tuba turiko turinjiramwo. Hoba hari ingorane nyabaki zabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Frederico Bamvugiyumvira avuga kandi ko hariho uburyo bwinshi bwotorera umuti ibibazo byibonekeza hagati y'ibihugu bibanyi hatarinze kugagwa imbibe. Aha akavuga imiryango itandukanye ivyo bihugu bibiri bisangiye. Dukurikire n'ubunyene Frederico Bamvugiyumvira. Mbeko tuzi ko hariho uburyo bashizeho kugira ngo bakurikirane habaye intambara, hariho ico bita mechanisme conjoint de verification, hari ibibazo bagaheza bakakorera muri ubwo buryo bihaye. Cyane ko nama mbona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agenda i Burundi, caje abakenyezi babo, abashikiranganje babo, ni kuki badashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo bavugane ibibazo aho biri. Hambavu yaho basangije umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, ni kuki aho badashobora gukorerayo kugira ngo mwene ivyo bibazo babivuganireyo, batora umuti, hari imishamirano iri hagati yabo babimenyekanishe, hanyuma gutyo abarundi ntibace bagwa mu mporero bo atatwa ariko barazira nkombora n'ingorane z'abantu bo hejuru. Rero twebwe twavyakiriye nabi n'ukuri, kubera ko hari hatanguye kuba imigenderanire, ubu hariho ibintu biva i Burundi bigenda mu Rwanda, biva mu Bugande bigaca mu Rwanda bikinjira i Burundi, biva mu Rwanda bikinjira i Burundi. Byatunezera mugabo tubaciye tubona ibyo bintu bitanguye kandi kugaruka, twebwe biratubabaza cyane, kuko ni imibereho y'abanyagihugu ibiriko irahungabana kandi bitari bikwiye. Ni giki cyotuma imibereho y'abanyagihugu ihungabana kandi ntibimenyekanishwe? Ikibazo jewe ngoma nibaza, rero nkavuga nti ndinginze abategetsi bahumuriza abanyagihugu kandi bahe inyishu nyazo abanyagihugu, ejo ntibaze babone ijoro rimwe rirabagwako batazi icabaye. Uwo yari Frederico Bamvugiyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Ku bwa Shovino mu Rwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga, ngo byashikirijwe ko imbibe zugawe kubera ko Rwanda rubitse abatera Burundi ntibigira ifatiro, ngo kuko Perezida Ndayishimiye aziko yarungitse abasirikare mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi kubahiga iyo batera bava. Shovino mu Rwengezo agatomora ko ingingo yo kugara imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda Ndayishimiye yayifashe kugira yerekane ko ashigikiye ibihugu bitaraba ryiza u Rwanda. Shovino mu Rwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga. Muri IPD iyo ngingo iratangaje kandi irababaje, kandi singingo iza korohereza abanyagihugu muri bihugu bibiri, ibihugu bivukanyi. Singingo rero yafashwe kumvo aheruka gushikiriza zijanye n'uko u Rwanda ruhaye indaro imigwi iheruka gutera Burundi, u Rwanda rutanga inyigisho za gisirikare ku migwi iheruka gutera mu Burundi.
mu by'ukuri twashaka tumwibutse yuko umugwi Tabara nta na rimwe wigeze ubarizwa mu Rwanda kuva ubaho wabyubarizwa muri Kongo. Ibyangombwa byose by'iyo mugwi babikuye muri Kongo na leta y'u Burundi mu kuja guhiga iyo migwi bayitanga muri Kongo, ku buryo rero no munsi kuvuga yuko iyo migwi ibarizwa mu Rwanda canke ko ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda, ico ni kinyoma. Ubugira kabiri narinzi ko yotanga insiguro ziboneka zifadika, reka tumufashe kuzitanga. Iyo ngingo ifashwe ni ingingo igamije gushigikirana humure n'ibindi bihugu bitere ku Rwanda. Aho ni mu gihe Evariste Ndayishimiye yagiye kuri programme y'ukurungika abasoda b'u Burundi, abana b'u Burundi muri Kongo kugwanya umugwi wafashe irwanisho urwanira muri Kongo witwa M23. Mugabo abasoda bakagenda bafite tegeko ryo guhiga kirazira mututsi wese muri ako karere. Niko baje basoda bafashwe barisiguye yuko bahawe itegeko kubijanye n'igikorwa bagiye kurangurira hariya. Iyo rero biruko onye ku muntu yaheruka guhakwa kugirana imigenderanire myiza n'u Rwanda, kuko vyariko biraja mu buryo, hariho nkumbure ivyo bavuganye ivyo bihugu vyose uko ari bibiri, hanyuma uwundi aca inyuma agaca aja gukora ibintu bijanye no kugira uruhigi mu gihugu cyo muri Kongo abicishije ku basoda biwe. Abo basoda tubibutse yuko bashize muri Kongo baciye baja mu mugwi umwe n'umugwi w'igisoda cya leta ya Kongo hamwe n'intera hamwe. Ivyo rero kubera vyamenyekanye agacabura uko abigenza, noneho agaca yitwaza ngo u Rwanda ruriko rufata mu mugongo imigwi itera u Burundi. Mu mugambwe IPD zigamibanga bavuga kandi ko ingingo yo kugara imbibe u Burundi buhana n'u Rwanda umukuru w'igihugu Ndayishimiye yoba yayitumwe no kubona ko byamunaniye gutorera inyishu ingorane z'ubukene bwugarije igihugu n'abanyagihugu, akaba ariko arondera uwo yobihenurira ko yongera asamaza abarundi. Dusore dutege yompi Shovino mu Rwengezo. Igihugu cyacu ni igihugu cya nyuma gusa, kuko uravye umurundi ubuzima ari muno munsi kugira ngo acisha ku wepfo bimusaba iminsi 3. Igihugu cyacu gisigaye kirangwa n'ubukene budasanzwe, ubukene buzura inzara, ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ikena ry'igitoro. Igitoro tubibutse yuko ari nk'igiti cy'umugongo ku gihugu. Iyo igitoro kibuze ibintu byose bica bihagarara. Nibwo buzima Uburundi burimwo, nibwo buzima abarundi barimwo, nibwo buzima budasanzwe igihugu cyacu kirimo. Ugaca usukiranye n'ivyo bikurungika abasoda hariya, ugaca uteranya n'intwari zamunaniye, agateka kazina muntu zarabaye akanene bahinga, ugaca ubona ko atabutegetsi nyabwo afise, n'ijambo avuze baje nyine bamukikuje ses collaborateurs, ugasanga nta mategeko afite abaha n'akaduvayi. Urumva rero kugira kiri kuvyuka avyura ishusho yiwe nuko ivyo vyose afite agaca bitera ku Rwanda ngo nduga imipaka nk'uko mengo yarakise cy'amari y'abarundi. Ivyo ni ibintu vy'ibitera soni, uko nukumaramara. Nta kindi amari y'Uburundi, nta kindi amari y'abarundi atari kubasonzesha, kubangaza, kubapfungira ubusa. Nta kindi amariye politike y'Uburundi atari gufata uwo batavuga rumwe agacika umwasi. Nta kindi amariye Uburundi atari ivyo bisata vyose vyari inkingi z'Uburundi, indero, abaganga. Urumva ibintu vyose mu Burundi nta kintu na kimwe kigihagaze neza. Ubu rero akagira ati reka ndabe ko noronka abagenzi banshigikira mu kwambika ice y'u Rwanda. U Rwanda siko rwashizeho Tabara. Ikibazo narondere ingorane z'Uburundi ahandi, atunganye neza ivy'intwari bereye, atunganye neza ivy'agateka kazina muntu, atunganye neza ivyo kurwanya ibiturire, atunganye neza ivy'igitoro, atunganye neza muri rusangi intwaro, abitunganye neza, abikore neza, hanyuma asubiye kuronka igihagararo n'ijambo nk'umukuru w'igihugu. Naho ibindi byose no guhuma amaso amakungu. Shovino mu Rwengezo n'umukuru w'umugambwe IPD zigamibanga. Hanyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya.
Twananize mu yavugwa muri politike umugambi wo kurekuriranira no gusubiza hamwe wari ukwiye kuba ingobyi y'indi migambi yose kugira ngo Burundi bushobore kugira agahengwe hamwe no kuja mu majambere nyakuri. Ivyo bishikirizwa na Musenyeri Simone Ntamwana umwungere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega, akaba yabishikirije mu kiganiro twuzuzanye gica kuri radio Maria Burundi. Musenyeri Simone Ntamwana asaba abarundi kuvavanura n'ingendo yo kwica. Tumwumvirize. Bavukanye ingunda nukuri tumenye yuko tubwirizwa gufata uwo mugambi ukurikiranira no gusubiza hamwe, tukamenya ko ari ubwirizwa kuba ingobyi y'indi migambi. Duhora tubibona ingene abantu bamereranira, ingene bateranaga agatugu, ingene barabana ribi, kuko nyene banyegeje muri bo akantu kabatandukanya na kanaka canke na kanaka wundi. Inzira ishika nayo jewe ntawe uzoshobora kuntorera iyindi atari kwa kurikurana no gusubiza hamwe. Nifuza ko rero umugambi wo kurikurana no gusubiza hamwe twese twawugira kandi tukaraba n'ubwenge bwacu n'umutima wacu uwo tuzoheza tukarekuriranira kandi tugasubiza hamwe gushika ku Burundi buzima. Ntimwumva abadutera, ntimwumva abashaka gusubira kandi gusuka Burundi mu ngwano. Ni kuki batotora iyo nzira bakagira bati egome hako duca muri uko gusesa amaraso? Nukuri turabe ingene twoshobora kuganira n'abo bantu, kuganira n'abandi barundi nkatwe, nkuko twebwe abarundi turi muri iki gihugu ubu twumva ibyo bintu, natwe twigira inama yuko twogerageza yego kuresha abo bene wacu, kubaresha kugira ngo bashobore guhindura ingiro n'ingendo, bashobore nabo kugira bati dufate inzira yo kurikuriranira hako dufata inzira yo kwica, yo guhitana n'abataco bapfa n'abataco bazira n'abatari muri ubwo butegetsi, mugabo babone yuko twebwe tubaye abagabo. Nta bugabo buri mu kwica, nta bugabo buri mu gusesa amaraso, nta bugabo buri mu kugaya iteka rya mugenzi wanje ngo ndarihonyange nkuko ubugizi bwa nabi buhora bubitwereka. Jewe rero uwo mugambi w'ukurikurana no gusubiza hamwe ndawushize munsi y'iyindi migambi, ube nk'ingobyi itwaye iyo yindi migambi, kugira ngo icyo cyose kizonshikira nze ndabe ko no kwama nagisubije mu nzira y'ineza, gutyo ubu Burundi mbamwo bushobore gutora agahengwe, bushobore kuramutswa amajambere y'ukuri. Irekugwa ry'uwahoze arongoye ibitaro Kiraho gusubizwa ikibanza cyo kurongora urwego nshingwa ntwaro hamwe no gusubiza ibintu uko babisanze ni bimwe mu byo abanyamitahe minini basabye umukuru w'igihugu nk'umucamanza mukuru. Biri mu rwandiko bamurongikiye kuwa 8/0 uyu mwaka wa 2024 aho banamwibukije ubusuma be n'ubunyonyezi bwakozwe n'abaserukira leta kuri ivyo bitaro kandi ntibakurikiranwe n'ubutungane, ari nako kumenyesha ko atagikozwe ngo barenganurwe bagiye kubandanya inzira bari batanguye yo kuburana urwo rubanza ku rwego mpuzamakungu. Idonido na Eric Niyonzima. Kwiyamiriza kuyagira ku nguvu ibitaro Kira SA Swiss Clinic bikorwa n'abaserukira leta bafite imigabane mike muri ivyo bitaro niyo mvu yatumye abanyamitahe minini b'ivyo bitaro baserukiwe na muganga Jean David Piro ku ruhande rw'abanyamahanga hamwe n'umushinga ntahe Bazahica Augustin ku ruhande rw'abanyamitahe bigenga b'abarundi bandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi bamusaba gukora uko ashoboye agahagarika ubusuma bumaze igihe kitari gito bukorwa n'abaserukira leta kuri ivyo bitaro. Ubusumani bwagiye kugaragara igihugu c'Ubudagi gihereye imfashanyo ivyo bitaro ngo bisahirize mu kurwanya ikiza ca Covid cyariko kirasasika inganda kw'isi. Iyo fashanyo ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amanyaburayi ikaba yahereye mu mifuko ya bamwe mu baserukira leta ku bitaro Kira Hospital. Ivyo bakaba babishitseko ari uko babanje guta mu mvuto warahagarariye ico gihe ivyo bitaro muganga Sab Christophe kubera ko yari yabereye intambamyi. Ubwo busuma akaba ari nabwo bwatumye ico gihugu c'Ubudagi gihagarika imfashanyo yari isigaye ingana n'ibihumbi 400 y'amafaranga y'abanyaburayi. Ihagarikwa ryabaye nyuma yaho
ico gihugu kirungikiye abakozi baco gukora amatohoza y'ingene mfashanyo ya mbere yakoreshejwe. Ivyo bikaba vyatumye ubutunzi bw'ivyo bitaro buhobahoba na rirya indongozi shasha zeheruka kwihagira zitahengeshanya gusahura urukomba amazi ibigega vyaho. Ububisha bakoze na cane cane mu gusohora amafaranga y'umurengera adasiguritse vyitwa ko bayarishe ababahaye ibikoresho bitigeze bigurwa uretse kubonekera mu mpapuro gusa. Ubwo bunyonyezi bukaba bwavuye butuma abakozi batari bake b'inzobere batabakomoka kubera ko batari bakironswa imishahara yabo nk'uko vyahora. Abo banyamitahe bakabazwa no kubona ivyo vyose vyabaye badasiba gusemerera, ariko leta ikica amatwi. Ari naco gituma bahisemo kwitura ubwa nyuma umukuru w'igihugu bamusaba kubarenganura mu kurekura muganga Sabo Christophe akanasubira mu mabanga yiwe yakuwemwo ku gahato. Abo banyamitahe minini banasaba kizigenza gukora uko ashoboye kose bagakomorerwa ivyo vyose banyazwe n'intumwa za leta, ndetse akanahagarika amanama yose atumwako akongera agakoreshwa n'abatafitiye uburenganzira, na cane cane inama ya bose itekanijwe kuri uwa gatanu igenekerezo rya 12/0. Ataruka abo banyamitahe bamenyesha ko bazoheza bagasubira kwitura ubutungane mpuzamakungu. Ingingo bari babaye barabangira ko bizera ko hashobora gutorwa inyishu biciye mu mwumvikano. Aha mwomenya ko iyo nama basavye ko ihagarikwa yavuye iba ukuri kwamye. Amakuru RPA yaronse akaba amenyesha ko iyo nama ititabiriwe nk'uko vyahora. Arakoze Eric Niyonzima. Umugambi w'ubucuti wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro ry'isukari Sosimo hamwe n'ishirahamwe Sarai Group rifise icicaro muri Uganda rikaba mu byo rikora harimwo guhingura isukari urateye ubwoba abakozi ba Sosimo. Abakozi b'iryo hinguriro babigaragaje mu nama yo kuri uyu wa kane ku mugoroba, bakaba basavye abarongo ishirahamwe kwiyumvira ingingo mperekeza kugira ngo hamwe byoshika hakagira abataha ntibatahe imvumure. Elvis niyo mwongere. Nana kimwe turabwirwa mu bijanye n'amasezerano y'ubucuti bwo gukorana hagati ya Sosumo n'ishirahamwe Sarai Group. Uko niko babishikirije abakozi b'ishirahamwe Sosumo bahurikiye muri sendika yabo Stetis hari mu nama yabahuje ku muhingamo kuri uyu wa kane Igihofi ahari hinguriro Sosumo. Ubwo bucuti hagati ya Sarai Group na Sosumo abakozi ntarukiza babonamo uko barenga 500 babona bose ko batazohava bashimwe kugira babandanye bakorana nayo mashirahamwe abiri yunze ubucuti. Ku bwabo babona ko Sarai Group nayo izokuraho yifuza gushiramwo abakozi bayo, ari naho babona ko igice c'abahura muri Sosumo bazoca abirukanwa. Kuri ubwo rero abakozi ba Sosumo babona ko hakwiye gushingwa umugwi nyabubiri ugizwe ku ruhande rumwe n'abaserukira abakozi ba Sosumo, kurundi abaserukira abarongoye Sosumo. Iyo nama ku bwabo banyesendika Stetis yoba iyo kwigira hamwe ingingo mperekeza zofatwa kugira ngo bashinge ukuntu hamwe hogira abakozi basezererwa batotaha nk'umwana uvuye kuragirira inarume. Mu kwezi kwa12 umwaka uheze intumwa z'ishirahamwe Sosumo zirongowe n'umuyobozi mukuru waryo barakoze ingendo muri Uganda kugira baje inama ukuntu bokorana. Bitegekanijwe ko ubwo bucuti bwotangura gushirwa mu ngiro guhera muri uku kwa mbere. Urakoze na wewe Elvis niyo mwongere. Imiryango irenga 2800 ifise amatongo muri site Gasenyi Nyakabondo agera ku mahegitari 160 imenyesha ko amategeko yahonyanzwe cyane mu gutorera inyishu ibibazo byabo byo kuronswa imizibukiro kuri ayo matongo. Umwe muri bene amatongo yaganiriye na radio RPA haravuga ingene ubwa mbere amategeko yahonyanzwe mu gukumigwa ntibashigwe mu mugwi wari wategetswe n'umukuru w'igihugu ko woshigwaho kugira ngo ushobore gutorera umuti iyo ngorane. Twumvirize umwe muri abo banyagihugu. Amategeko yahonyanzwe gute? Nuko mu ntumbero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yari yatanze tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2021 yarasabye ko hojaho umugwi wiga ikibazo byacu. Yandikiye abashikiranganje batatu harimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umushikiranganje arabiry'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje arabivy'inyubako. Barababwira ko bohatunganya neza hanyuma abenegihugu bakaronka aho bubaka, hanyuma bagatanga ibice by'amatongo yabo kubera hazoba hatunganijwe ico bita viabilisation par intégration mu kinyamazuru. Rero uwo mugwi yasavye ko wojaho wari kujamwo abaserukira ubwo bushikiranganje mpejeje kuvuga yandikiye, n'abaserukira ibiro by'umukuru w'igihugu, n'abaserukira intwaro yo muri Mutimbuzi,
n'abaserukira obuha hamwe rero n'abaserukira bene amatongo. Muri uwo mugwi rero wagiyeho abaserukira bene amatongo ntibigeze babashiramwo ngira nuko babona ko bapanga kubarenganya, rero biragoye kurenganya umuntu muri kumwe, rero bashimye kutadushiramwo kugira ngo bigende uko. Ikindi barenganijwe ko nk'uko bivugwa n'isoko ryacu nuko itegeko ry'ibwirizwa ryo mu mwaka wa 1992 ryashira amatongo yabo mu gisagara ca Bujumbura ryahinduwe n'itegeko ryo mu mwaka wa 2016 riza ribashira nyuma y'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bavuga navyo nyene ko ariho nyangwa rikabije ry'amategeko. Iyo miryango ikabandanya gusaba gutunganirizwa. Dusubire twumvirize umwe muri abanyagihugu bene amatongo. Twari dukwiye n'imiti y'akababaro uravye igihe giheze atakintu dukorera mu matongo yacu, hanyuma bakabikora bariko barahunyanga amategeko kuko hariho ibwirizwa rishira ico kibanza cacu muri meri ya Bujumbura niryo mu 1992. Ubonye rero rihinduwe n'itegeko risanzwe rikahasubiza inyuma y'igisagara, musanzwe mu mategeko ntibibaho. Ibwirizwa rihindurwa n'irindi bwirizwa, ibwirizwa rihindurwa n'itegeko risanzwe. Mugabo nubwo twabibabwiye umengo ntaco bibabariye, sinzi ko bibaza ko barenza amategeko baba bagize neza. Twebwe rero ubu twashaka ko iyo ntumbero y'umukuru w'igihugu y'uko hatunganya neza, hanyuma bakatwereka inyubako twohubaka ariyo yobandanya, kuko niyo yonyene tubona tworonkamwe agahengwe, n'ayahandi hoho iby'imizibukiro tubona ko biteye ingorane cyane. Tubibutse ko abo bene amatongo agera ku mahegitari 160 ari hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 14 barindiriye kuronswa imizibukiro. Inoti z'ijana n'iz'amajana 5 zirakenye mu badandaza bo muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke. Bamwe muri abo badandaza bavuga ko iruhande y'uko izo noti zikenye no mu mabanki yo muri iyo komine niziboneka zirashaje cyane ku buryo bigoye kuzikoresha. Idona Dani Claire iratwumva. Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu badandaza bo muri komine Rugombo bitewe n'ikena ry'izo noti z'ijana n'iz'amajana 5. Nk'uko bamwe muri bo bavyiganiye radio RPA, inoti z'amajana 5 zisigara nk'umuzi w'ibuye, ni mu gihe iz'ijana zishaje cyane naho nazo nyene zitaboneka cyane. Uyu mudandaza avuga ko izo noti zikenye ari nazo bakunze kwikora ko cyane mu kazi kabo. Inoti z'amajana inoti z'amajana 5 inoti zikenye kugira turonke inoti z'amajana 5 inkuba nk'ibiri nk'umuzi w'ibuye cyangwa se zigandana inoti z'amajana zirahari naho zihari nyinshi kubera nyinshi zirashaje cyane, z'amajana 5 zozo kugira ngo zigenda zikora duherana nkaho kubera kubyerekeye babadandaza none zirakenerwa cyane ku bantu babadandaza. Ingaruka mbi zifatiye kuri iryo kena ry'izo noti muri kino gihe ni nyinshi mu badandaza bo mu ntara ya Rugombo. Aha bamwe muri bo bavuga ko ivyo baba baguriwe babisubizwa kubera kubura ayo bagarura, bakababazwa nuko niyo bagiye mu mabanki batayaronka. Basaba leta gukora ibishoboka ikabaronsa izo noti. Inoti z'amajana 5 zivuze rero n'izijana hano haca haba ikibazo kubera inoti ntoya zikenerwa ibintu byinshi mu kugarura mu gihe cy'abadandaza n'abantu bakeneye inoti ntoya. Turahangayitse cyane kubyerekeye izo noti zabaye nkeya cyane, umuntu azifise kugira azimurukure. Uragenda ni muri banki ukazibura inoti z'amajana 5 ukazibura kubera ni nkeya rwose. Inoti z'amajana 5 turi nk'ibihumbi nka 20 z'inoti z'amajana 5 bakungukira ku muntu azikeneye. Nibwo dusaba iyi leta ko yotubasiza inoti z'amajana 5 n'izijana kubera izijana zisa nk'izaheze imbuga zashaje cyane. Z'amajana 5 nazo ni kubera ko bozigwiza zikaba nyinshi. Amakuru ava mu badandaza baho muri komine Rugombo amenyesha ko ibikorwa by'ubucuruzi biriko birahungabana muri iyo ntara muri kino gihe bitewe n'iryo kena ry'izo noti. Urugendo rwa RPA ntiturashobora kuronka musanteri wa komine Rugombo kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo. Dani Claire iratwumva. Dusaze kuri iki kibazo. Yego. Mu byo umukuru w'igihugu w'u Burundi yavugaga mu bantu mucumbikiye hashize ni mu myaka yashe bajya bavuga ngo bashaka guhirika ubutegetsi, hari amazina amwe nibuka, harimo witwaga Rajabu na Niyombare. Bashobora kuba bari mu bihe bitandukanye ariko baravuzwe. Aba bantu baba mu Rwanda. Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga. Ndabaza wese ntabwo uzi ko bahari cyangwa nakubwiye ngo iyo u Rwanda ruganira mwariyemeje kujya mu nzira imwe. Wowe bigize ibanga ariko witonde
yes ngenda vugira guverinoma yes oya nta nkubirana ndagusobanura uko dukora uko guverinoma y'u Rwanda ikora ntabwo uko abandi bakora ariko tugomba gukora dufite uburyo dukora uri mu biganiro n'umuntu mufite ikibazo muganiraho mufite abantu muganiraho wowe ubwawe uriyemerera ko hari aho ibintu byari bigeze uko navuga ko wowe wabonaga yuko yewe wabonaga bigiye gutungana mukanya uti n'indyarya baratubeshya ukongera undi ati nubwo ari indyarya nubwo batubeshya ariko nzongera mbabazi mukandi kanya uti mfunze umupaka niwe wabishyize hanze kubera icyo ushaka ko ari guverinoma y'u Rwanda ijya kuvuga ibintu itashyize hanze kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho niba bashaka kubishyira hanze byose nibyo nakubwiye niba bigaragaze dore abo twaganiragaho dore ikibazo twaganiragaho dore inshuro twaganiriye dore aho twari tugeze noneho namwe n'abanyamakuru n'abaturage. Хотите заработать $1000 уже сегодня, а потом $1000 в день, каждый день. Вам у Rwanda n'abaturage b'i Burundi bamenye ngo nibyo koko iyo bigeze kuri kariya kadomo dore igihugu cyananiranye n'iki ntabwo ari u Rwanda rwabishyize hanze ntabwo ari u Rwanda rujya kuvuga ibyo baganiragaho kunsubiza ko aba bantu nkubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza kuvuga ko bahari byahagarika ibiganiro nta gusubije Scovia ntabwo ndenzaho kandi nkuko wabivuze uvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi nugiye nkuko wabivuze nugira imana akagusubiza ukimubaze nibo babishyize hanze mwebwe wenda ubwo mudashaka kugira icyo bivuga ko mugitegereje inzira y'ibiganiro ubwo niwo murongo mufite katubyemere dutyo gusa icyo nibaza niba uyu murongo mwafashe uwo kuguma mu biganiro ntimushake kuvuga ibindi murabona ari uri buzana amahoro vuba mu gihe abo muturanye bo banavuga bati ni aba bantu n'indyarya bafite inyeshyamba bohereje zica abana n'abagore tugomba gukinga n'ibindi byose ese ko bavuze ngo bafite inyeshyamba zoreza zica abana n'abagore ko numva amakuru bari bayifite bavuze ko zaciye ko uyu munsi bagiye gufunga imipaka bakanavuga amazina yayo kuki ufunga imipaka ukavuga Nembo ukavuga Kanyaru ukavuga n'ahandi ariko wavuga baje gukora ishyano kwica abana n'abagore bavuye mu Rwanda ntuvuga aho baciye baca mu kibira baca mu ishyamba cyangwa baca ku mupaka se oya nyine kuki ho bataha cyangwa bazanye n'abaca mu modoka bisanzwe bagezeyo bihindura inyeshyamba wibavugira ndakubaza kuki batavuga hanyuma se barabishe bose ku buryo nta n'uwagarutse ngo bavuge naho baciye bagaruka aho ngaho niho rimwe na rimwe nka kira kibazo uvuga ngo Tanzania Uganda u Rwanda ntirimwe ngisubiza kuko hari igihe mugwa mu mutego wo kubaza ikintu kimwe gusa kandi hari ibintu rusange ubwo ikintu rusange kirimo aho n'ikihe hari ibibazo rusange bitandukanye ariko mugahitamo kubaza ikibazo kimwe gusa kuki umuntu ashobora kugenda nk'umukuru w'igihugu ni kuko afite serivisi zimuha amakuru uravuze ariko ntuvuze ati kugira ngo n'icyemezo tuzafata cyumvikane baciye hanaha wenda bazavuga nkuko babivuze ariko byakabaye byiza ufashe icyemezo nk'icyo wafashe ushingira ko no kuri ibyo ngibyo nibyo koko baraje bica abantu abana abagore saha iyi niyi dore aho binjiriye dore aho basohokeye dore abo twagumanye bakomeretse dore imirambo twafashe aba bakomeretse nibo batubwira bati bamaze kuzanzamuka dore aho twinjiriye tuvuye mu Rwanda ayo makuru nayo yarakenewe ajye hanze wenda nabo banze kuyavuga nkuko nawe wanze kuvuga ko mufite niyo mbari ujya ko yababaza rero kuki ushaka ko niba baranze kuvuga ari gihe uza kwasubiza ntubona se mbese ugize nkuko bagize reka dusubire ku cy'abanyarwanda mu minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu i Burundi ejo mu mugoroba yumvikanye avuga ko abanyarwanda bahari bakoze urutonde kandi rwamaze kuboneka ntawe bashaka ku butaka bw'i Burundi mwe nka leta y'u Rwanda niki mufasha abaturage banyu na ambassadeur irafasha cy'abaturage urabivuze uti ambassadeur hari ariko ntago mbere na mbere ari ambassadeur ibanza niba guverinoma y'u Burundi nkuko yabitangaje idashaka abanyarwanda ibareke basubire mu gihugu cyabo
mu mutekano, niyo ya mbere ishinzwe umutekano w'umuturage uwo ari we wese, ya Murundi, ya mu Zimbabwe, ya mu Birigi, ku butaka bw'u Burundi. Ntushaka umunyarwanda, mureka fata inzira asubira iwabo, wubahiriza umutekano we. Ni inshingano za guverinoma y'u Burundi. Haragira uwo bakoraho barabibazwa, n'ibikorwa n'abaturage bayobowe bagenzi babo birabazwa guverinoma y'u Burundi, none bizamanuka bigere no ku muturage wabikoze wabishyize mu bikorwa. Nkuko umurundi wese uri kuri teritwari y'u Rwanda aryame, atuze, asinzire, akora ibyo yagombaga gukora, umutekano we urarinzwe. Nashaka gusubira iwabo baramufungurira, i Burundi nibo bamufungurira, twebwe ntihafunze. Nashaka kuguma mu Rwanda arahaguma, nashaka no kugera baza karibu. Sinangomba ko tubwira abanyarwanda ngo nyamuneka niko bisanzwe. Ariko kubirebana n'abanyarwanda bari i Burundi ntubashaka, ni byiza wabivuze, ni uburenganzira bwawe, ariko ntibigukuraho inshingano zo kubahiriza umutekano wabo mpaka bageze ku mupaka wabo bakinjira mu Rwanda. Reka nsoreze kuri iki kibazo cyo nashaka no kumenya niba hari uburyo bwihariye muri bufasha abaturage. Hari ushobora kuba bababwe bati ntitubashaka, batunguwe no kugenda, mikoro. Ibyo byose ni inshingano za guverinoma y'u Burundi. Izanyu ku Banyarwanda bari twe turabakira. Niyo baza wenda ashobora no kugira ibibazo akaza niba yarafite inzu ntayazanye, baramutunguye ibintu byari mu nzu ntabyazanye, akaza akabona akinjira mu Rwanda. Icy'ingenzi ngo kataramagara barahaha. Icy'ingenzi nuko abasha kugera mu Rwanda ari muzima, atahungabanye. Guhungabana mu mutwe byo birashoboka ko iyo bagutunguye baba bagutunguye. Wenda utahungabanye ngo bagukomerekeje, bagukubise cyangwa se bagize icyo bagutwara, guverinoma y'u Rwanda ikagerageza kukwakira, ni inshingano zayo no kuguha wenda ubufasha bw'ibanze. Iki nicyo dushobora gukora. Ariko banatwembere ngo turabafungurira mujye kuzana abantu banyu, twajyayo kuko ntibisaba indege. Binabaye ngombwa ko babohereza indege yajya kubazana, urumva se bari buza kubyemera? Oya. Ubwo rero batari buza kubyemera, ni inshingano zabo zo kubahiriza umutekano w'abanyarwanda bari mu Burundi, kugeza igihe nk'uko bavuze niba batabashaka babafasha kugera ku mupaka mwituze n'amahoro, bakambuka bakajya iwabo. Меня зовут Дмитрий Трофимов, и я основатель приложения Secret App. Сегодня я хочу подарить вам уникальный. Nabikubwiye nongera mbisubiramo, ntagire umurundi ugira igihunga cyangwa ubwoba ngo kubera yuko guverinoma ndavuga uri mu Rwanda, kubera ko guverinoma yawe yafashe icyemezo cyo gufunga umupaka. Nizera yuko n'uwakumva agize akantu akavuga reka nitahire, nawe bari mu mukingurire akinjira mu gihugu kindi bo batamubuza. Tutangiye ikiganiro wakoresheje ijambo rivuga ngo imvugo y'umuperezida umwe cyangwa igihugu kimwe. Mu minsi mike Perezida Tshisekedi yaravugaga umwanzi wa Kongo ni Perezida Kagame. Yego. Ejo umuminisitiri mu Burundi umwanzi w'u Burundi dufite ni Perezida Kagame. Izi mvugo kuba zisamwe muzibona mute zivugwa n'abantu mu bihugu binyuranye? Nyine nibyo kwibazaho, nibyo nakubwiye, ni kuki umuntu mu minsi mikeya ugomba kugeraho uvuguruza umukono washyizeho nk'umukuru w'igihugu, umukono washyizeho. Iyo mubyibajije mubona iki? Buretse gato washyizeho nk'umugaba w'ingabo kugira ngo ubashe guhuza imvugo iri kuvugirwa mu kindi gihugu, uhabashe guhuza n'indi mvugo iri kuvugirwa mu kindi gihugu. Hanyuma rero iyo ugiye muri aya masezerano twavugaga, bavugaga tugaruka ku mutwe wifuza cyangwa uhungabanya umutekano w'u Rwanda, FDLR, ntibavugaga se?